Shalom, shalom. Ndabaramukije mwese, nizera ko mugwe neza. Ndasubiye kandi kubaha ikaze mu kiganiro Inta y'ukuri cyo kuri uno munsi. Twaratanguye icigwa turiko turayaga kuco bita calendrier y'Imana canke ikirangamisi c'Imana, agenda y'Imana. Aho tugenda turabona bimwe mu bintu vyari vyarateguwe canke Imana yashizeho ko bizoba haba mu bihe vy'iherezo canke n'ibihe vy'imbere. Mu kiganiro giheruka twarabonye ico bita imisi mikuru y'Abisirayeli bahimbaza. Muri iyo misi mikuru twarabonye ko mu Bisirayeli Paulo yavuze ko iyo misi mikuru cari igitutu c'ivyari biraririye kuzoba, ariko no munsi umutumba wavyo ni Kristo. Twarabonye ko ni gute Kristo yaje ashikana iyo misi mikuru canke ni gute iyo misi mikuru yavuga kuri Kristo. Twarabonye ko Kristo ugupfa kwiwe, ukuzuka, ukurungika mpwemu yera, uguhambwa, ivyo vyose vyagaragaza novuga ati bimwe mu vyaza ari bishingira intahe novuga ati yuko vy'ukuri Kristo ariwe vyadonda, ariwe vyavuga. Rero uno munsi narababwiye ko hariho imisi mikuru ine ya mbere, ariyo imisi mikuru y'impeshi. Iyo nayo ikaba yabaye irahera mu gihe novuga ati igihe Yesu yaca kuri ino si ijya mbere. Ndababwira ko hasigaye indi misi itatu, imisi mikuru itatu itahimbajwe. Ukurikirana nababwira ati uwa gatanu uba ari umunsi mukuru w'inzamba, ariwo tugira tuyage ko uno munsi. Nicigwa tugira tuyage ko uno munsi novuga umutwe witwa ukunyakugwa kw'ishengero. Ukunyakugwa kw'ishengero, hariho benshi bavuga ati vy'ukuri nyabuna uwo munsi ntubaho, ishengero ntirizonyakugwa, ahubwo umunsi Yesu azoza ijisho ryose rizomubona. Ivyo kuvuga yuko ishengero rizonyakugwa vyo ntibishoboka. Abandi nabo bakavuga ati nyabuna antikristo azoza tukiri ngaha. Mbega ishengero, mbega vy'ukuri ijambo ry'Imana rivuga iki kuri ivyo? Hariho ukunyakugwa kw'ishengero, nivyo tugira tuyageko. So reka dutangurire hano, tubanze kwanza tuvuga icari ico ukunyakugwa kw'ishengero. Ukunyakugwa kw'ishengero ni evenema, sinzi ukuntu novuga, ni umunsi canke n'ikintu, ni evenema atawuri igifaransa, ni evenema izobaho novuga ati imbere y'ico bita imibabaro ya Yakobo. Muri kalendari ukuntu bimeze, umuvugishwa Daniyeli yaravuze uko yaravugishijwe ico bita indwi 70 z'ubwoko bwa Bisirayeli. Muri zo 70 hariho 69 zabayeho. Avuga ugiye gusoma muri Daniyeli gice c'9, avuga ko ku ndwi ya 69 Mesiya azokugwaho, hama ku ndwi ya 70 hazoza Mesiya wundi. Tumva yuko hariho indwi novuga aho hazoba hariho Mesiya wundi, ariyo mw'ishengero twokwita antikristo. Niwe Mesiya wundi azoshigwaho, yinjire mu rushengero, agwanye icitwa Imana cose. Ivyo turaza kubibona mu kanya. Kuri iyo ndwi rero ya 70 turaba none ino tuca twibaza, none ukunyakugwa kw'ishengero kuzoba muri iyo misi, kuri iyo ndwi, muri iyo myaka, muri ico kiringo c'imyaka indwi, canke novuga ati ukunyakugwa kw'ishengero kuzoba imbere canke ho ni kuzonaba? Ukunyakugwa rero kw'ishengero ni evenema iba imbere y'iyo myaka indwi, kubera ko ugiye kuraba igihe musanzwe Yesu apfuye hategerezwa kucaca imyaka indwi, hama ukugaruka kwa Yesu kukaba. Ariko ni kwaciye kuba, haciye haza ikintu bita igihe c'ubuntu. Iki ni igihe c'ubuntu aho ishengero riganje, kuko ugiye gusoma muri Matayo igice ca 16 ku murongo wa 18, Yesu aravuga ngo nanje ndakubwira yuko uri Petero. Yariko arabwira Petero ngo kandi kuri urwo rutare nzokubaka ko ishengero ryanje, ngo kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Ishengero igihe ryari ribayeho, hari isezerano ishengero rifise riva ku Mana. Yesu yasezerana ishengero, aho yavuze ko amarembo y'ikuzimu ntashobora gushobora ishengero. Bizigura ngo nta bushobozi na bumwe bw'ikuzimu uno munsi buhari bushobora gukuraho ishengero. Ugiye gusoma ukuza kwa antikristo mu vyahishuriwe Yohana, ugiye gusoma ukuza kwa antikristo mu vyahishuriwe Yohana igice ca 6 ku murongo wa 2, igihe Yesu yaratangiye gufundurura, sinzi ukuntu batwita mu Kirundi, niyo avuga ngo mbona nico kintu ca mbere gitangura iyi periode havuye inyakugwa. Novuga ati nico kintu ca mbere kiba inyakugwa ishengero rigiye, haca haba ikintu
iki cyanditswe mu byahishuriwe Yohana igice cya 6 ku murongo wa 2 avuga ngo mbona ifarasi y'igitare ko kandi uyicaye ko yari afise umuheto mugabo ntiyari afise umwami ngo ahabwa igitsibo ngo agenda anesha ngo kandi ngo yame anesha. Igihe Antikristo azoza kuri nosi kuganza nk'umwami ko Daniel we yavuze ngo ni Mesiya wundi, igihe azoza kuganza azoza afise igitsibo cyo kunesha kandi azohabwa kunesha kandi yame anesha. Bisigura ngo Antikristo ntashobora kuba kuri ino shengero anesha kandi yamanesha, ishengero riri hano ntibikunda, kuko ishengero naryo riri hano kugira ngo rineshe ikintu cyose. Nimba ishengero rifise kunesha amarembo y'ikuzimu adashobora kurinesha nk'uko twabibonye, adashobora kurishobora, Antikristo akazoza. Antikristo nawe ni umunyakuzimu n'ubundi, kuko ntava nubwo ati suva mu ijuru, akazoba afise ubushobozi bwo kunesha ikintu cyose kiri ku isi. Bisigura ngo ishengero rizoba ritakiri ngaha. Paulo nawe anabishingira intara avuga yuko ishengero ridashobora kuba, Antikristo adashobora kwigaragaza ishengero riri ngaha. Ibyo nabyo tubibona mu cete Paulo yandikiye Abitesalonike, cete cya 2 Paulo yandikiye Abitesalonike. Turasoma ku murongo wa 4, igice cya 2 ku murongo wa 4 wa 6 n'indi aravuga ngo umugwanizi yishira hejuru y'icitwa imana cyose ngo canke igisengwa cyose ngo nuko azokwicara mu rushengero rw'Imana yiyerekane ngo ni Imana ngo kandi none murazi ngo kandi none murazi ikibuza kugira ngo azahishurwe mu gihe ciwe. Ikibuza ko Antikristo ahishurwa mu gihe ciwe araheba ngo kuko ibanga ry'umugararizo n'ubu ririko rirakora, mugabo hari kibibuza none gushitsa igihe azokurirwaho. Yesu ashimwe. Antikristo ntashobora kuza ishengero rigihari mpemu yera kiri kuri nosi, na niyo mpamvu kugira ngo Antikristo atangure gukora yandwi Daniel yavuga indwi ya 70 itangure, nuko ishengero ritegerezwa kuvaho. Iryo shengero rizovaho gute? Kuburyo ishengero riviraho rimwe. Twumva yuko hari ikintu bita ukunyakugwa kw'ishengero. Kuvuga yuko atakunyakugwa kw'ishengero guhari ni nko kuvuga yuko Antikristo ntazoza. Ivyo bavuga ngo hazotegwa ibidodo, ivyo byose ntivyishobora kubaho ishengero rigihari, kuko ishengero ringa kuri nosi rifise kunesha vyose. Niko ijambo ry'Imana rivuga, nta kintu na kimwe gishizwe hejuru kiri hejuru y'ishengero. Niyo mpamvu hari ikintu bita inyakugwa y'ishengero. Inyakugwa y'ishengero ririho kandi rizoza vuba. Niyo munsi mukuru n'umwe ati niyo evenema ikurikira, ko twarabibonye yuko ni ibintu byo mu bihe by'iherezo. Ibihe by'iherezo twaravuze yuko ibihe by'iherezo bitangura ryari? Bitangura mpemu yera aje ku munsi mukuru wa Pentecote. Uno munsi turi mu bihe by'iherezo, bisigura ngo ni igiki twiteze mu bihe by'iherezo? Uwo munsi uriho. Tubandanije, Paulo yarabivuze ivyo. Reka twinjire mu vy'uno munsi mukuru twumva ico Paulo yabivuze mu cete Paulo yandikiye Abikorintho igice cya 15 ku murongo wa 51 na 55 baravuga ngo enda bibira akabanga ntituzosinzira twese. Okay, sigura ngo hari abantu bazoba bakiriho ngo ariko twese tuzohindurwa, baba bapfuye n'abakiriho ngo tuzohindurwa, ngo mukanya gato mukanya nkako gukubita urugohe. Sigura ngo iyo evenema ico gihe bizoba mukanya gato nkako gukubita urugohe, ngo aho inzamba y'iherezo izovuga. Hari inzamba y'iherezo izovuga ngo kuko inzamba izovuga abapfuye bakazugwa batagishobora kubora, ngo natwe tuzohindurwa, kuko iyo umubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, umubiri upfa ukwiye kwambara ukudafa. Dusome n'andi muri Matayo, Yesu ariko arabivuga ibintu byo kunyakugwa kw'ishengero. Paulo twumvise ko avuga ko tutazopfa twese mu kanya nk'ako gukubita urugohe, aho inzamba ya nyuma, hari inzamba ya nyuma izovuga hama ishengero riduzwe. Tubona ugiye gusoma muri Matayo 24 ku murongo wa 42 kugeza kuri 42, hari ahantu bavuga ngo ico gihe ngo abagabo babiri bazoba mu murima, ngo umwe azojanwa uwundi arekwe. Sigura ngo ico gihe hari igihe kizoba umuntu ajanwe uwundi asigare. Nimba azojana izoba ari ryari? Kuburyo umwe bamutwara undi ni nka
bamutwara mwari kumwe ntubimenye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abagabo babiri bazaba mu murima, ngo umwe azojana uwundi arekwe, ngo abagore babiri bazoba bariko barasera hamwe ku rusyo, ngo umwe azojanwa uwundi arekwe, ngo nuko mwame mugavye, ngo kuko mutazi umunsi umwami wacu azozirako. Reka cyo tugenda dusomye no mu Bitesalonike igice cya mbere Paulo yandikiye Bitesalonike igice cya 4 ku murongo wa 15 na 17 cyo tugaruka hava ngo iki nico tubabwira, ni jambo ry'umwami twashikirijwe, yuko twese abazoba bakiriho uwo munsi, abazoba bakiriho dusigaye gushitsa kukuza k'umwami wacu, munsi umwami wacu azogaruka, tutazo kwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya, abapfuye, ngo kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru aranguye n'ijwi rirenga, hamwe n'akamu k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana. Bya bindi twasoma mu Bikorino, n'inzamba y'Imana, maze abapfuye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu dusanganire umwami mu kirere, niho tuzokwama tubana n'umwami. Yesu ashimwe. Nga mu gitabo twasomye turabona Paulo akavuga ko hari umunsi inzamba y'akabanga, inzamba izovuga, inzamba yavuze ngo inzamba y'iherezo izovuga, ngo muri ako kanya ngo kazo ari ngo mu kanya gato nk'ako gukubita urugohe. Abantu rero novuga ati inzamba niyavuga si ibintu bizomaranga imisi, oya nakanya gato inzamba izovuga. Iyo nzamba imaze kuvuga ishengero rigende. Nga ugiye gusoma muri Matayo, Yesu yarabigarutse aravuga ngo abantu babiri bazoba bari kumwe, ngo umwe aduzwe uwundi ntaduzwe. Bisigura ngo hariho critère izotuma umuntu aduzwa uwundi arekwa. Rero kwiyumvira ngo nta nzamba y'akabanga izobaho uburi kuri yenda, kuko twabonye ko ino nzamba y'akabanga izovuga hamishengero abizeye Yesu Kristo mu mirongo twasomye, ngo abizeye Yesu Kristo ngo baduge basanganire Kristo mu kirere. Rero bene data, ngaha hari ikintu dukwiye kumenya. Yavuze ngo inzamba ya nyuma izovuga. Ni kibazo, nimba hari iya nyuma hari iya mbere, nimba hari iya nyuma hari iya kabiri, petetre hari iya gatatu. Mugabo kimwe twemeranya nuko inzamba ntishobora kuba iya nyuma ariyo ya mbere, hari izindi zayibanjirije. Ikibazo canje ni iki, ko twamaze kumenya ko uwo munsi uzobaho, kandi twamaze kumenya ko uwo munsi uzobaho imbere yuko Antikristo azoza, kandi Antikristo azohabwa kunesha ikintu cyose kizoba gihari. Bisigura ngo ikintu kibuza Antikristo gukora ni ishengero. Ishengero rizokugwa, Antikristo azafise power yose, azafise ubushobozi bwose bwo gukora ivyo yishakiye ku muntu wese azoba ari ngaha kuri ino si. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo azohabwa kunesha no guhora anesha. Waba ukijije udakijijwe ukazokwisanga muri intervalle Antikristo nta gufina abagufise. Uburi munsi novuga ati agukoze icyo ashatse. Ntavyo kuvuga uno munsi ishengero urashaka guhaguruka rikintervene rikavuga ati oya ibi turavyanse. Uno munsi ishengero urashaka guhaguruka rikavuga ati oya hari condition kanaka ariko riraba ti turavyanse. Ugiye kuraba nivyo byabaye mu isezerano rishasha rigitangura. Mu isezerano rishasha igihe abigishwa novuga ati Herode yaratangiye yari yishe Yakobo, aramurangiza baravuga ati yego kabisa uri umuntu w'ikimazi, ngo arafata Petero. Mwamaze gufata Petero ishengero raba no. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yawe ubushobozi ishengero, yawe ubushobozi yo gufata ivyumvirwa mu mutima y'abandi kabigomorera Kristo, rifise ubushobozi bwose kuri inose. Ishengero ryahagurutse ryasenga. Petero yararonse uburyo ashobora guhunga, yararonse uburyo akira kubera ko ishengero ryarahagurutse. Rero no munsi turi aho ishengero rihari, ariko twumvise ko hari umunsi bucushika tutazi ngo ni ryari. Turashobora kuba tutazi umunsi, ariko gusa ico turi sure naco nuko uwo munsi uzoza aho ishengero riduga. Ishengero rimaze gukugwa Antikristo azocaza, kandi twabonye ko kimwe mu bintu bizogara ngo nigihe nijyari ngo mukanya gato nkako gukubita urugoye, ngo aho inzamba ya nyuma izovuga, inzamba y'iherezo. Nimba hari inzamba y'iherezo hari inzamba y'intango. Ntushobora kuvuga ngo hari inzamba y'iherezo gusa. Oya hari nta herezo ritagira intango. Ikintu cyose barinze bavuga ngo iherezo kiba cyaragize intango. Bibiliya ivuga ngo hari inzamba y'iherezo izovuga. Nimba utumvise inzamba y'intango uzokumva gute inzamba y'iherezo? Uno munsi ntushobora kuvuga ngo indege yarenganye utarigera wumva indege. Ntushobora kuvuga ngo indege yarenganye utigeze wumva indege. Ntushobora kuvuga ngo imoto yarenganye utigeze wumva imoto. Rero
abantu bazoshobora kumva ino nzamba, kuko abazokumva ino nzamba nibo bazogenda. Twasomye muri Matayo aho Yesu yavuga ngo babiri bazoba bari kumwe, ngo umwe agende ubundi asigare. Bene data, hari ikintu dukwiye kumenya. Inzamba ya mbere urashaka kwibaza ati none ko bavuga inzamba y'iherezo, iya mbere narayumvise. Ni ikibazo ukiye kumva, nimba iya mbere utayumvise uzokumva gute iya nyuma? None inzamba ya mbere ni iyahe? Hari abantu birirwa bararengana bavuga Yesu bucaza. Kino kiganiro ni inzamba ku buzima bwa ko wavyumvise ko Yesu bucaza. Hari igihe Yesu bucaza, iyi ni inzamba wumvise. Hari abantu birirwa bararengana, kizera umwami Yesu Kristo uronka ubugingo budashira mw'isoko mw'ibarabara. Bagenda baravuga ati muhebe inzira zanyumbi, muhindukire umwami, muzabaharire abakize, kuko ni Yesu ahindura. Bene data, urazi impamvu abana b'Imana dufise ukwizera tutakekeranya ko tuzoja mw'ijuru? Nuko dufise mpwemu yera. Kuko Bibiliya ivuga ngo mwe mubwibabwiririkana nyari mpwemu zacu, mu kutwemeza ko turi abana b'Imana. Nimba uno munsi wiyumvira ku gakiza kawe ukaca wumva umengo urajugumiye, hari ikibazo. Kuko ubuzima twakiriye n'ubuzima butuzana gucika abana, twacize abana, kandi mw'ijuru hazoja abana b'Imana. Niyo mpamvu mfata nimba uno munsi uja gusenga ni vyiza kandi bandanye, nimba uno munsi ukora ibikorwa vyiza ni vyiza kandi bandanye, ariko ukaba utarizera Yesu Kristo mwami n'umukiza, mwene data, Yesu niyagaruka arisika kutazogutwara. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi niko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntapfe rubi. Kuko Bibiliya irerekana ko ishengero rigiye izo bari intango y'ukuramukwa kw'isi, kandi si uko gupfa rubi gusa. Iyo sivyo bita gupfa rubi, kuko hari ibirengeye ivyo. Ariko Yesu yaravuze ngo muri ico gihe, igihe ishengero rizoba ryaravuye, igihe Antikristo azoba aganje, ijambo ry'Imana rivuga ngo muri ico gihe ngo hazoba umubabaro utigeze kuba kuva isi yakaremwa. Ngo kandi Yesu acavuga ngo iyo misi itagerurwa, iyo misi itagabanurwa, ntawosigaye. Ugiye gusoma mu vyahishuriwe Yohana urabona ukuntu umuriro umanuka, ibiyaga bigacika amaraso. Iyo mvira igihugu ahantu atamazi hari ibiyaga vyacitse amaraso. Iyo mvire amabuye Bibiliya ivuga ngo amabuye azokoragurika. Iyo mvire nk'umufuko w'isi muri kurarengana bazobona wakuguye. Iyo mvire ubuzima abo bantu bazobamo. Mu biganiro bikurikira Imana dushoboje tuzobicako, tubona ibizoba muri ico gishengero rizoba ryagiye. Ariko vy'ukuri hazoba ibintu biri terrible. Uno munsi rero ijambo ry'Imana rivuga ngo urukundo Imana yadukunze ngo gwatumye itanga Yesu kugira ngo adupfire, ngo umwizera wese ntapfe rubi, kwakahabwa ubugingo budashira. Abafise ubugingo budashira nibo bazojana na Kristo, kuko nibo badafa, nibo bazokwamaho, nibo bafise Kristo muri bo, ni abafise mpwemu yera. Uno munsi nimba mpwemu yera akubwira, kuko urabona kugira mpwemu yera ni avantage twaronse. Yesu yaravuze ngo mpwemu niyaza ngo azobamenyesha ibigira bibe. Bisigura ngo ntushobora, urazi umuntu afise Yesu Kristo biragoye yuko ashobora gupfa atabizi. Bijya bavuga ngo urumva ngo umuntu ngo apfuye, ngo yapfuye, ngo yagize isanganya, twaca dutangura gukekeranya ngo mbega yagiye mw'ijuru cyane. Umuntu afise Yesu, afise mpwemu yera muri we, kuko mpwemu yera yahaye kugira ngo amutunganye. Ndamaze kubona aba relative, abantu bo mu muryango wanje bapfuye nzibizeye, bapfuye bizeye. Bamwe baranagera igihe ukazumva kubi ati amazi imisi ingufu atahora aronka atangiye kuzironka, atunganije ibintu mu rugo, ibintu byose biriko biragenda